Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubashikiriza amakuru atandukanye aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko muri ino minsi tukaba turiko turibanda ku makuru arabana n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho amasoko nka yose yemeza ko agomba gutembagazwa umwanya n'umwanya, ariko abanyagihugu bakavuga ko ata kudeta bakeneye ngaha mu gihugu c'u Burundi, naho Perezida Evariste Ndayishimiye bamwagiriza ko ari nk'igikanganyoni kubera ko afata ingingo ukumva ariko aravuga amajambo ahumuriza, ariko waraba ibyo bayashize mu ngiro ugasanga nta na kimwe yashize mu ngiro. Abanyagihugu barabye ibyabaye mu mwaka wa 2015 ntago bakeneye kudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko barakeneye ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse na leta arongoye bategura amatora neza yo mu mwaka wa 2025, amaze igihugu kikazarongorwa nabo abanyagihugu bazaba bitoreye, kandi bakarongorwa nyine n'ababafasha mu migambi yabo ya buri munsi, aho kugira ngo bagumye barongowe n'umugambi uri ku butegetsi mu gihe ata kintu na kimwe uhindura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi bakagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu ameze nk'igikanganyoni ari uko amagambo ashikiriza atayo ashira mu ngiro, kandi bakavuga ko n'amatora ya 2020 yibwe atari we yatsinze amatora ko yashizweho n'abajenerali, akaba ariyo mpamvu afata ingingo nka zose zerekeye abo bajenerali, aho aboneka avuga amajambo ahumuriza abanyagihugu, ariko waraba ko ashira mu ngiro ugasanga nta kintu na kimwe ashira mu ngiro mu byo aba yavuze. Ibyo byose bikaza byongereza agashavu abarundi, ariko bakavuga ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ariko ntashire mu ngiro badakeneye kudeta, barabye abantu bapfuye mu mwaka wa 2015 igihe hageragezwaga guhirikwa ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ntibikunde. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho amasoko ava mu begereye perezida ndetse n'ava mu bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza yemeza ko umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi wamaze guhera, igisigaye ari ukujya ku iradiyo y'igihugu bagatangariza abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye akuwe, bagatangaza n'ugiye kurongora igihugu by'ifatakibanza, ariko ibi byose bakaba hari ibyo bakiri kunoza kugira ngo umugambi uzagende neza. Na leta nyine abariko barashaka gutegura kudeta bashaka ko atamaraso azameneka, kubera yuko iyo bashaka ko azameneka barabikoze umukuru w'igihugu c'u Burundi akiri mu mahanga, ariko barashaka ko babikora neza cyane ku buryo abarundi batazagira ingorane na nkeya bahura nazo. Byose twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku majambo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi ashikiriza, aho agaragaramwo urwango rukomeye cyane, kandi yongeye kuzana ya ngendo yihaye yo kubwira abanyamugambwe biwe ko bagomba kwica abo yise impyisi hagasigara intama. Abo yise impyisi nyine ni abatari mu mugambwe uri ku butegetsi, aho yahaye uruhigi imbonerakure kugira ngo zibahige amaze zibice, kubera ko nyine babaye ibirura mu gihe we ashaka ko baba intama. Ibi byose nabyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru, ndetse n'ico umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yaba agamije ku buryo yafata abatavuga rumwe n'ubutegetsi akabita impyisi, kugeza naho abwira abanywanyi b'umugambwe wiwe ko bagomba kwica izo mpyisi, agomba kwica nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'uko ubutunzi bwifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amafaranga y'u Burundi yamaze guta agaciro ku rugero rwo hejuru cyane, ku buryo indege zikora mu Burundi zaraye zanditse ko zitazongera kwakira amafaranga y'amarundi, kubera ko amafaranga y'amarundi yatakaje agaciro, kandi akaba atakintu na kimwe ariko aramara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa mu gihugu byose, tugiye kubashikiriza idonido mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ifaranga ry'u Burundi rirangamiwe cyane. Indege zikorera mu Burundi zaraye zanditse ubutumwa bumenyesha ko kuva uno munsi ata matike yazo asubira kugurwa mu mafaranga y'amarundi.
Ubutumwa twashoboye kwisomera ni ubwa Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Rwandair, Brussels Airlines. Ubutumwa bw'izo ndege burasa bwose kandi nyine buvuga ko amarundi batayakeneye kuko nyine ataco amaze. Izo kampani zandikiye abo bakorana mu Burundi ko guhera uno munsi ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'Icyenda 2023 amatike yazo ategerezwa kugurishwa mu madolari. Hari izongera ko bishoboka kugurisha amatike yazo mu mayero ariko nyine ntibongere gufata amafaranga y'amarundi. Si ubwa mbere ubutumwa nk'ubwo busohotse. Abo twabajije batwishuye ko kenshi ubutumwa nk'ubwo budohoka mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba ririko rirata agaciro, maze izo ndege zigatinya guhomba hamwe zobandanya kugurisha amatike mu mafaranga y'amarundi. Abo nyene twabashije batubwiye ko iyo ingingo nk'izo zifashwe bihora bituma abagura amatike y'indege mu Burundi bagabanuka cane. Guhindura amafaranga ibipapuro ntaco byahinduye na gatoya, ariyo mpamvu abarundi batari bake bamaze iminsi bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ari igikanganyoni kubera ko ingingo nka zose afata ubona ko ntaco ziza zimarira abanyagihugu, ahubwo ziza zinyura ibyari biriho. Aho Perezida Ndayishimiye n'abarongoye BRB batangaza umugambi wo guhindura amafaranga bari bemereye abarundi ko ifaranga ry'u Burundi rizoca rigira agaciro. Mu mwanya wa mbere byasa n'ibigiye mu ngiro. Mbere BRB itangura kudandaza amadolari ku mabanki kugira amafaranga mvamakungu ntasubire kubura, kugira kandi BRB ikurikirane neza uko agaciro k'ifaranga gahinduka. Byahavuye bigenda gute? Nyuma y'amezi 2 gusa guhindura amafaranga ibipapuro tuzohava dusanga byaje gukenesha abantu gusa, ntibyagira ico bimariye igihugu, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nyine bigiye kugira icyo bimarira abanyagihugu, akaba ari nabyo bigiye gutuma atembagazwa ku butegetsi, kuko bamwe mu bahangange bahombiye muri iryo hindurwa ry'amafaranga nibo nyine bari inyuma y'umugambi wo kumuhirika ku butegetsi. Byahavuye bigenda gute? Nyuma y'amezi 2 gusa guhindura amafaranga ibipapuro tuzohava dusanga byaje gukenesha abantu gusa, ntibyagira ico bimariye igihugu. Intumbero y'uko abantu boheba kubika amafaranga mu mazu isa niyapfuye kubera abantu bataronka amafaranga yabo mu mabanki uko babyifuza. Abadandaza twavuganye bavuga ko bashima kwigumiza ko amafaranga menshi kubera bayajanye muri banki bitoroha kuyasohora. Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko kunyegeza amafaranga muhira byari mu mugambi w'ibihangange byagomba kumutembagaza ku butegetsi. Aho haravuzwe cane Generali Alain Guillaume Bunyoni, ariko igitangaje baragiye gusaka mu rugo rwiwe babura amafaranga. Bunyoni amaze amezi 5 mu buroko, amafaranga yagizwe ibipapuro apfunzwe. None ubuhona ninde ariko arakora ibyo kwica ubutunzi? Abarundi barakeneye umuco, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramaze igihe kitari gito abahenda akababwira ko ubutunzi impamvu bwapfuye ari ukubera abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu by'ukuri aba ariko arikuraho ikosa, ariko kiboneka neza nuko nyine amakosa yose arayiwe. Ubutunzi bwa posita bwifashe gute? Iki ni ikibazo kiri mu bantu benshi. Inyuma y'ubutumwa umuyobozi mukuru wa posita mu Burundi yaraye yandikiye abakozi bose ejo haheze. Tugerageje gushira ubutumwa bwiwe mu Kirundi, umuyobozi mukuru wa posita yagize ati: biramenyeshejwe abakozi bose ba posita bipfuza ingurane nto ku mushahara w'uku kwezi kw'Icenda ko izo ngurane zibaye zihagarikwa kubera ubutunzi bw'ishirahamwe butabishoboye. Ubwo butumwa bwateye amakenga benshi. Usomye wese agira ati: posita igeze habi ku buryo itakinashobora no kutugurana ku mafaranga dusanzwe tuzohembwa muri kuno kwezi nyine. Ubwo butumwa buje mu gihe imyidogo yari myinshi ku bakozi ba leta bahemberwa mu maposita. Abo ni nk'abigisha hagati mu gihugu. Hari abavuga ko bamaze iminsi baronka ubutumwa ko imishahara yabo yamaze gushika, ariko bagiye kuri posita bakababwira ko imishahara itaraza. Bamwe ugasanga baza kuri posita bava kure bakonona agatike kabo, bashika bakasanga baziye ubusa. Hano umuco urakenewe. Abatwara posita mu Burundi ntibabwire abanywanyi babo uko ubutunzi bw'ishirahamwe bwifashe. Posita nayo yoba iri mu mashirahamwe ya leta atwawe nabi cane
bikaza nyine bishimangira ubukene bw'amafaranga buriko buribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi kugeza naho ibisata nka byose bimaze gupfa kubera nyine ubwo bukene bw'amafaranga buriko buribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose bigatuma nyine abagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko imigambi yose ashikiriza ataho ibihuriye n'ingiro, bakavuga ko yishinga kuvuga gusa ariko ntashire mu ngiro bigira agaciro, kuko kuva yatangura kurongora igihugu c'u Burundi imyaka 3 n'amezi biraheze, ariko biraboneka ko atampinduka na nkeya zigeze ziba mu gihugu, ahubwo ibintu byagiye byunyuka kurushaho, wamengo igihugu cinjiye mu ntambara ku buryo ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Ibi byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atampinduka na nkeya yazanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tabandanirize Kayanza, aho umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo agabisha akabwira abanywanyi be ko bagomba kwica abo yise impyisi. Abo nyine ni bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba yabonetse ariko arahimiriza abo mu mugambwe we nyine kwica abo bose batavuga rumwe. Ubundi butumwa bwo kwica bwatanzwe na Reverien Ndikuriyo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo asaba abanywanyi b'uwo mugambwe kwica abo yita impyisi kugira ngo hasigare intama. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore, intara ya Kayanza, buraruko bw'u Burundi, aho yavugiye iryo jambo, bavuga ko bababajwe n'ayo majambo yashikirije. Imbonerakure y'abanywanyi bo muhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD muri komine Kabarore baravugije urwamo rw'amafirimbi ku munsi wa kane mw'ijoro isaha 8 z'ubuca. Bariko bariyegeranya kugira ngo bitegurire inama y'isaha 11 z'igitondo yagirishijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuri uwo wa kane. Abanyagihugu bo muri zone Rugazi muri komine Kabarore bavuga ko bafise amakenga bivuye ku ijambo rya Ndikuriyo. Na bamwe mu banywanyi b'umugambwe ku butegetsi ntibemera itegeko ryatanzwe na Reverien Ndikuriyo. Twaratangajwe n'ijambo ryiwe rihamagarira gukora ikibi. Yadusabye kwica impyisi hasigare intama. Mu yandi majambo yadutegeretse kwica abatemera akarangamutima ka CNDD-FDD. Niko umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bagaragaza umubabaro, bakavuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ari umwicanyi kandi ari umuntu mubi cane, kuko nyine amajambo avuga yuzuyemwo urwango kandi abajyanye no kwica. Umunyamabanga mukuru wacu yise impyisi abanse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Intama ni abanywanyi b'uwo mugambwe bemera amategeko y'uburongozi, niko uwundi munywanyi ashimangira. Ku bwa Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi, abarundi bose bategerezwa kuba abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Ntibyemewe guhitamwo. Abatinjiye berekana ku mugaragaro ko batari mu nzira nziza. Ubw'amasoko yacu Ikabarore, Reverien Ndikuriyo yarageze naho ategeka ko abigisha bogira inama ijanye n'akarangamutima kuwo wahoze ari umuhari w'abaroberi mu ntumbero yo kwigisha abanyeshuri intsinzi y'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, mu gihe abarundi bo babona ko nta kintu yigeze imarira igihugu, kuko kuva CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu c'u Burundi ibibazo byabaye byinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ijambo risubirwamwo. Kuva habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo muri 2015 ku muhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamye ahamagarira abanywanyi b'umugambwe wiwe kwica abo batavuga rumwe nabo canke abanywanyi b'uwo mugambwe badashiririye. Yabwiye urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi ko bidakenewe kwiga amashuri maremare mu Burundi. Yavuze rimwe gusa ko yemeye gutanga amafaranga ku uzokwica wahoze mu gisirikare ca leta. Muri Nyakanga 2019, igihe yari umukuru w'inama nkenguzamateka, Reverien Ndikuriyo yari yatanze amafaranga ku uzokwica kaburimbo. Mw'ijuru ryafashwe yemeza ko yemeye agashimwe k'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi, hafi amadolari 2500 by'amadolari y'ico gihe. Dutegerezwa gutahura ko umuntu umwe adashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu bose. Hategezwa gukurwamo. Hasigaye kubaza Imana ko ari icaha gukingira intama zayo. Ku kibazo c'umutekano w'igihugu byose birashoboka.
niko Ndikuriyo yashikirije, akavuga nyine ko uzazana umutwe wa Pascal Niganza azamuhereza miliyoni 5 z'amarundi. Oyavugwa Pascal Niganza batazira kaburimbo yiciwe ku rugo rwiwe ruri muri komine Matana mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi muri Ndamukiza 2020. Hari n'abandi bantu babiri bicanywe nawe. Igipolisi nico categetse congera cungera ipfurwa ryabo inyuma yo kubica nyine bamaze kwicwa kubera ko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yari yamaze kubyemeza. Muri 2016 Reverend Ndikuriyo yari yemeye miliyoni 5 z'amafaranga y'abarundi kuri uwo wese yomuzanira abona canke yamumuzanira abona canke yapfuye. Inzego z'umutekano zikeka ko yahoze ari umusirikare guha indaro no gukoresha imyimenyerezo abagumutsi. Muri ako karere Matana ni akarere mu burere buke bwagize imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca nyuma cyamirijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri 2015. Mu bundi butumwa bwo mwijwi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD yarumvikanye ariko ahamagarira kwica abanyagihugu bo mu makaritsiye yo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura bari biyamirije iki kiringo bagizwe ahanini n'abatutsi. Yari yitije ijambo ryari ryakoreshejwe n'abahutu bo mu Rwanda imbere y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri ico gihugu muri mwaka w'1994. Oyagirizwa ibyo yamenyesheje ko habaye gutahura nabi ibyo navuze, niko nyine yavuze, ariko mu by'ukuri amajambo yose asohoka mu kanwa k'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo n'amajambo aba yuzuyemo gukuramo, kwica no kuboreza igufa abo bose batemera ibyiyumviro by'umugambwe, aho nyine yagaragaye abita impyisi kandi agahamagarira abanyamugambwe wiwe nyine kwikuraho buri wese agaragaza ko atari kumwe nabo. Ibyo byose biza byongera ku mutekano muke umaze iminsi uvugwa nga mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaho hatanguye kuvugwa amakuru ajanye n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutembagazwa ku butegetsi, kandi ikiriko kirababaza abarundi nuko ako karwi kariko karashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi karongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho abarundi bibaza ukuntu Reveriyano Ndikuriyo yarongora igihugu cy'u Burundi uko byahita bigenda mu gihe basanzwe bamenyereye nk'umugabo adatinya kwica ndetse no kuboreza igufa uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi CNDD-FDD. Ibyo byose bikaba aribyo biriko biratuma abarundi basaba ko kudeta itaba nga mu gihugu cy'u Burundi, kuko niramuka ibaye irashobora gutuma amaraso atari make ameneka, kandi ikindi kizaba kibabaje nuko Reveriyano Ndikuriyo ari we azahita arongora igihugu cy'u Burundi mu gihe bamuzi nk'umugabo mubi cane, umugabo udatinya kwica ndetse no gukora ikibi cose ku banyagihugu batemera imigambi yabo, ariko byose bikaza bishimangira nyine ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamaze gutakaza ingufu, kandi ko ataho ushobora gushikana igihugu cy'u Burundi mu gihe wirirwa ushaka ko mu gihugu cy'u Burundi hahora amakudeta. Ibi byose ahubwo abarundi bagasaba ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD y'agahotoro igomba kuvaho yose, amaze hakajyaho intwaro ibereye izaza guhuza abarundi kandi igakora icyiza aho kugira ngo yirirwe ibesha abarundi nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa abesha abarundi, ariko mu by'ukuri ukabona ko ibyo abavuga bidahura n'ibyo akora. Hari amakuru menshi turiko turabatohoreza ajanye n'ibigiye kuba, aho Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya mushobora kumva ko atembagajwe ku butegetsi kubera ko ibihanganye nka byose byaramaze kumuvako, akaba asigaye wenyine, akaba ari mu bwoba bukomeye cyane, aho umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi waba waramaze no guhera. Byose turaza kubashiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko tushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.